tugiye kuvugana kugukiza kw'Imana, kugutabara kw'Imana. Burya umutabazi wawe ariho, umukiza w'ubuzima bwawe ariho. Ntuhagarike umutima, ntumve uremerewe. Nasabye ikintu bakinzimiriza. Dusome igice cya 3 umurongo wa mbere mu byakozwe n'intumwa. Kuboko gukiza kw'Imana. Mbega urakeneye gukira? Bundi yakira umuntu yaragwaye, nawe cyuvuga ati je nangwara mfise ndakomeye. Haleluya. Ariko niba udafise ikibazo urafise ikindi. Abantu baragwara mu buryo butandukanye, mu buryo butandukanye. Umuntu ukamubona agenda akome akabyina igisirimba, ariko indani muri hari ubugwayi bwose buri muri wewe, bwo wari ubonekera abantu cyangwa butabonekera abantu. Imana ibugukize k'uyu mugoroba. Haleluya. Wakire gukira mu izina rya Yesu. Bwana asifiwe. Uyu mugoroba Yesu aragukiza. Nagenda gutangarize nakubwira ko Yesu ari hano nk'umuganga k'uyu mugoroba kugira ngo akuvure. Sinzi iminsi umaze ugwaye, sinzi iminsi umaze ufise ikibazo runaka mu buzima bwawe, ariko ndagutangariza Kristo Yesu nk'umuganga k'uyu mugoroba. Uyu munsi nje kukubwira Yesu nk'umuganga, nk'umuvuzi. Avura umutima wawe. Rega umuntu ashobora no kugwara umutima. Apana wa mutima wawe undi mwe tumenyereye hariya kwa muganga bapima bakabona. Ushobora kugenda bagapima ntibabibone, ingwara ntibayibone, ariko iriyo umutima wawe ugiye guturika. Ariko Yesu yambwiye ko agukiza k'uyu mugoroba. Ushobora no kugwara igikomere mu buryo butabone, ukaba ufise igikomere ugendanye igihe kinini, watewe n'umuntu cyangwa abantu, cyangwa watewe n'inshuti yawe. Uyu munsi Yesu arakigukiza. Yesu ari hano nk'umuganga ku buzima bwawe. Kandi haleluya, haleluya. N'ingwara mu buryo bufadika bugaragara arazikiza, kuko hari icyo Yesu yambwiye. Bwana asifiwe sana. Ingwara ziboneka mu buryo bugaragara, wabivuje cyangwa waburiye umuti cyangwa ukabura amafaranga yo kwivuza. Urabizi aha muri Afrika abantu benshi barapfa bivuye ku bukene. Umuntu akafise ingwara bakamwandikiye ati genda kurondera umuganga ameze uku, akagenda muganga akamubwira ati iyo ngwara yakeneye amafaranga ya akayabura, umuntu agapfa. Urabibona aha muri Afrika igituma abantu benshi bicwa n'ingwara zimwe zimwe, bivuza hageze ko bapfa. Tujya kwa muganga hageze ko dupfa. Undi yagiye uja kwa muganga ijya ngwara yawe yamaze kuja kumugaragara, abageze kwica. Ariko ibihugu biteye imbere aja kwivuza atagwaye. Haleluya. Muri mwebwe nta muntu araja kwa muganga azi ko akomeye, yegereyo bamupima bagasanga afise ingwara. Wowe wari wagiye uzi yuko ukomeye atakibazo ufise, ariko bagasanga muganga akubwira ati uri cyagenda. Hari n'abantu muganga acashira mu bitaro uri cyatambuka bigakunda, kubera ubuzima tubayemo tukicwa n'ingwara kwa kutaja kwa muganga. Ukaja kwa muganga igihe cyarengeranye. Haleluya, amen. Iyo ngwara iyo biri muri wowe yihishije, itagaragara, utanayumva, Yesu ayigukize. Semeni haleluya. Twarapfushije umuhungu tuvukana mukuru wacu, twagiye kwa muganga. Hanyuma tugizeyo kwajya kwa gikoro, aramupima acha atubwira ngo ni mu musohokana asigara umuntu umwe. Twari kumwe na mwungere asigarayo, acha atubwira ngo uyu muntu
amaze kubora, kandi twari twaragiye hirya no hino tukajya ku baganga bataribo bakagira ngo nta kibazo tubona, kandi amaze kumererwa nabi gikora atubwira ngo nimutahe, nimugende no kugura imiti, nimutahe. Atubwira ngo nko mu kwezi hazoba yapfuye, yaciye apfa mw'iryo joro. Mw'iryo joro rero ndagomba ngo Yesu atuvura indwara zitugendamo zitaboneka, zitagaragara, abantu batashobora kuzibona. Twaragiye turagenda dusohotse, twagiye atambuka, dushitse avuyeyo biranka kwa dusohotse kwa Gikoro, biranka kwa asubira guhagarara, tangura kujugumira. Turinjira mu modoka, turaza tugeze ngaha agomba guhenuka. Hari ngaha nyine kuri eglise, hari ahantu hari igiti ngane bari bwagice, turamujana hari indani. Jewe ndasohoka mbona nyene ameze nabitekanye ko nje kuzana amata, nagarutse sanga atagikura ko amenyo. Kubera iki? Umuntu agira ikibazo ukakigendana, umuganga sumba abandi baganga ari mw'ijuru arakubona ico kibazo. Iyo ngwara wowe ugendanye amezi, wowe ugendanye imyaka, haleluya, akigukize, agukize, akubohore mu izina rya Yesu. Kandi sindi buvuga amajambo menshi, ndavuga amajambo make, ama dusenge. Wana sifiwe. Dusenge, dugisengesho ryo kutubohora ingwara ziturimo tuzitabonekera abantu. Hanyuma reka nababwira ikintu cyabaye. Burya nasanze ngaha muri Afrika no ngaha mu bihugu byacu byo mu Burundi turafise ingorane. Ntituvuye kwa Gikoro atubwiye yuko agwaye kanseri ariyo imwishe. Uko twaciye tumudugana yari yaranditse aravuga ngo nimfa muze mu mpamba handi, muze mu mpambe kwitongo ryanje. Yaranditse ibintu byose ugiye umuntu agiye gufanga imbere arabyumva, harandika timuze mu mwimbi kinogo haje. Cyako yari amaze igihe kinini agwaye, yarumva ko atazokira. Tugeze ruguru abantu batangura kuvuga ngo ni naka yamwishe, ngo ni naka yamwishe, ngo ni naka yamuroze. Wahe yamaze igihe kinini agwaye ariko harabuze ingwara. Hako muganga aratubwira agwaye igitigu, kanseri igitigu cyaramaze gupfa, cyaramaze kubora kuzamwo ingorane. Ariko abantu bacha batangura kuvuga ibyo bavuga. Haleluya. Kugira ngo shetani n'umuntu mubi kugira ngo ateranye abasigaye. Haleluya. Ngo ko twari tubizi turahohosha abantu, turavuga ati mutekane. Ntidukeneye ko hari ingwara yozo kwigaragaza mu gihe runaka ngo kwice kandi umuganga hari nayivure, ngo arika kunonera amafaranga yawe agahera, ugazopfusize umuryango mu ngorane. Dufaranga twari twose twaraheze, twararangiye. Haleluya. Yesu ari hano wagukiza kuyu mugoroba. Mana yanje, nari mvuze ngo Yesu ari hano kugira ngo akize umuntu. Uyu mugoroba nje kukubwira Yesu nk'umuganga. Ingwara ugendanye yo ishobora kuba ari ingwara yiyadukije, kuko ari ingwara zituza ko zivuye kubyo dufungura, cyangwa ingwara zikatuza ko zarungitswe n'abadayimoni, abarozi bakaziturungikamo. Turagomba ingwara iyo ari yo yose yoba yarinjiye mu muntu itinye umwami Yesu isohoke iruka. Bibiri iravuga ngo Yesu avuye mu bwato ahura n'umuntu yari amaze igihe kinini ari mu marimbi, aba mu butuburi, ari haba yikebagurisha amacupa. Bagerageje igihe kinini kumuboha, bamubohesha iminyororo n'imigozi itandukanye, biranka. Ariko ngo abonye umwami Yesu, aba badayimoni bari muri we barataka, baravuga ngo Yesu mwana w'Imana nzima, Yesu duhuriye he? Nutwicisha agashinyaguro, ahubwo turungikariye. Ndagomba iyo ngwara imenye inzira ijana, kuko iyo ngwara iri mu buzima bwawe yishe umutima wawe n'umubiri wawe, ifata inzira ijana. Abadayimoni
baravuga ngo nutwicisha agashinyaguro ahubwo turungika hari ikibanza cyacu ni kiri. Reka nakubwire, uyo mubiri wawe si umubiri wo kubamwo ingwara, ariko umubiri wawe n'umubiri wo kubamwo mwemu yera, n'umubiri wo guhimbaza Imana, n'umubiri wo gukorera Imana. Ukwiriye gukorera Imana. Umuntu akagera mu myaka hari ageze ko yokorera Imana neza, agaca gwara ikigwara k'idiyabete gaca cinjira muri wewe. Hari ageze gukorera Imana, hari ageze kuduga imisozi, ugaca ugwara ikigwara gikomeye kigaca kikuzingazinga. Haleluya. Nabonye umumarayika w'Imana ariko atera inshinga abantu ziba ikibasi yo mucumva neza basimba gitaho. Nabonye Yesu ariko aravura abantu, nabonye Yesu ariko arakiza ingwara bene data. Marayika amanutse afise imiti, umuntu wese yari muri iri koraniro agwaye yamukijije. Namba wizera Imana ukizera n'ijambo ry'abakozi b'Imana, Yesu ari hano nk'umuganga kuri uyu mugoroba kugira ngo agukize iyo ngwara ugendanye imyaka, iyo ngwara ugendanye amezi, iyo ngwara ugendanye ibihe birebire, iyo ngwara utanazi kurimwo. Yesu yamanutse kugira ngo ayigukize. Yoba ariyo warungitswemwo n'abadayimoni, yoba ariyo warungitswemwo n'abarozi, umumarayika w'Imana yamanutse kugira ngo agutere urushinge rugukiza. Mana yanje we, nimba ugwaye Yesu ari hano ngo agukize mwene data. Ubugwayi bwose Yesu abufitiye umuti. Mafaranga yawe yaraheze ajya kwa muganga, mafaranga yawe yaraheze ajya kwa muganga. Buri munsi, buri kwezi, nta kwezi ngwero utagiye mu bitaro. Utagiye mu bitaro abahagiye mu bitaro umwana wawe, utagiye mu bitaro abahagiye umugabo wawe. Mwama mu bibazo by'ingwara. Yesu yaje gukiza, yongera ashiraho n'urukingo. Mana we. Yesu yaje gushiraho urukingo ku bantu. Yesu yaje gukinga, akingira n'abana bawe, akingira n'umuryango wawe, agukingire, agushira ku budahangagwa. Mu maraso yawe ashire y'ubudahangagwa mu izina rya Yesu Kristo. Kwama mu bitaro si yo mugabane wawe, kwama kwa muganga si yo mugabane wawe, kwama ugwaye si Imana yakuremeye. Kare twari ko turavugana n'umuntu arambwira ngo rega ngo hari abantu ngo baje ku isi kugira ngo bazaruhira abandi. Ati nimba wowe niwe waje ku isi kugira ngo uruhira abandi. Umuntu akubati akumva umenga yaje ku isi kugira ngo abe umuja w'abandi. Iragahera ntabwo baje ku isi kugira ngo ube umuja w'abandi. Bibiliya avuga ngo amahanga azobakorera nimwakomeza kugendana nanyu. Amahanga azoba hasi yanyu namwe mube hejuru. Muzoba imitwe ntabwo muzoba imirizo. Ndagutangarije wowe uri muri iki kibanza, ntukabo hasi. Oya ntukabo hasi, ahubwo Imana ibwire uwo hejuru. Wewe ngo aranga abantu ngo baje kwisi kuruhira abandi. Wewe waje kwisi kuruhira abandi. Wewe waremewe kugoregwa abandi. Wewe waremewe gukorera abandi, ubwo waremewe gukoregwa, waremewe kuganza, waremewe semeni haleluya. Waremewe kuba igisubizo. Uyu mugoroba Yesu akugira igisubizo mu buzima bwawe, muri bene wanyu, mu muryango wawe. Reka igihe kirageze ngo wewe uhinduke igisubizo cya benshi. Narasomera ijambo cyumva ijambo yihuse nizana. Bwana asifiwe. Reka manze nsomera ijambo. Hanyine mutakozwe n'umwa igice cy'indwi umurongo wa 35. Mwumve ingene havuga. Sinagiye inyuma y'ijambo ndaza kurisoma. Yavuga ngo Mose uyo umwe banka bati ninde yakugize umukuru cyangwa umucamanza? Niwe Imana yatumye kuba umukuru n'umucunguzi, abihawe n'ukuboko k'umumarayika yamubonekeye muri cya gisaka. Mose
mose nyene wa undi babwira ngo ninde yakugize umucunguzi cyangwa umucamanza wacu, uyo niwe yagarutse aza kuganza babandi nyene bavuga ngo ninde yakugize umucamanza w'ubuzima bwacu, ngo yabikoze abihawe nani? N'ukuboko kw'Imana, n'ukuboko kwa marayika yamwiyerekeye mu gisaka cy'umuriro. Reka mwene data uyu mugoroba Yesu akwiyerekere muri iki gisaka, bikunda uganze babandi bakubwira ngo ntacyo uzopfa uvuyemo, ntacyo uzopfa ugezeko, nta hantu uzopfa ushitse, abihawe n'ukuboko kw'Imana. Semeni haleluya. Mose nyene wa wundi babwira, wa wundi nyene bagaye, niwe yagarutse abo kubaganza, abihawe n'ukuboko kwa marayika w'Imana yamwiyeretse. Marayika yakwiyeretse rya joro, marayika yakwiyeretse wa munsi aguhe kuganza. Kwa muri wo hasi apana. Iyo mwanyumvise so. Wa wundi Mose. Umwe banka bati ninde yakugize umukuru cyangwa umucamanza? Niwe Imana yatumye kuba umukuru n'umucunguzi, abihawe n'ukuboko k'umumarayika yamubonekeye muri cya gisaka. Nta kintu kimwe wogera kutagihawe n'Imana. Yakuremye, yagushizeho, yakubumbabumbye. Haleluya. Izo naguha no kubigera kuko kiri kumwe nawe. Kiretse niba utari kumwe n'Imana, kiretse niba Imana mutakiri kumwe, kiretse niba Imana itakiri umucunguzi w'ubuzima bwawe, ariko nimba uri kumwe n'Imana, ndagutangariza, ndakumenyesha neza, haleluya, ntabwo uzogumura uwo hasi, ntabwo uzogumura uwo gusuzugurwa no gukengerwa no gusabiriza no gutega amaboko. Kanisomere rya jambo ningoga nabyo ko navuga umwanya munini, nza kuvuga umwanya mutoya ari madusenge. Haravuga ngo Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga nico saa 9. Hari umuntu yaremaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina, yamaterugwa bakamushira ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza uko bukeye, kugira ngo asege abinjira mu rusengero. Uyabonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero, arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso bona na Yohana, aramubarira ati nuturabe. Abashira ku mutima agira ngo hari ico bamuha. Petero aramubarira ati ifeza n'izahabu ntavyo mfise, ariko ico mfise ndakiguha, mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi. Ako kanya ibirenge vyiwe n'ingingo zavyo bica birakomera. Arabaduka, arahagarara, atangura gutambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ahimbaza Imana. Abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana, bamenya ko ariwe yahora yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, asegerereza. Barumigwa cyane, batangazwa n'ibimubayeko. Amen. Wewe wabyizeye bikubera uko nyine wabyizeye. Haleluya. Twumvise aya majambo, n'amajambo meza, niyo majambo Imana yampaye kubaha. Bwana sifiwe. Bibiliya itubwiye uyu muntu ngo yaramaze imyaka 40. Kuva mu buto bwiwe ntiyigeze atambuka. Bahora bamuterura rimwe mu gitondo bakamuzana bakamushira ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza. Hagera ku mugoroba bakumbure bakaza bakamutora bakamusubiza muhira. Hagera mu kindi gitondo bakongera bakamujana. Aba muri ubwo buzima imyaka 40. Uyu muntu yaragowe cyangwa ntiyaragowe? Asega, hari abamuha, hari abatamuha. Haleluya.
kandi ryitwa ryiza. Arusha agowe. Haleluya, haleluya. Icyo gihe Yesu nawe nyine kumbura iryo rembo yarariciye ko ntiyamukiza, ariko aza gukizwa. Nibaza ko Yesu atigeze aca kw'iryo rembo mu gihe cya Yesu. None umuntu ntiyaraha. Haleluya. Reka ndakubwira ibyo Yesu atakoze kwa Mungu yobikora uno munsi. Ibyo atakoze byo kuwa mbere yobikora uno munsi kwa gatatu. Yesu mu gihe cya Yesu kiriya kimuga cyari gihari. Haleluya. Cyari gihari. Ntuzotangazwa nuko ushobora gusenga uno munsi ukabona ntibiciyemo, ukabona umenga nta cyabaye, ukabona umenga nta cyakoretse. Guma ku irembo ryitwa ryiza. Guma ku irembo ryitwa ryiza, ntuhave. Ku irembo ry'urusengero uhagume. Semeni haleluya. Bari baramurenganye iminsi myinshi, bamucaka iminsi myinshi, basengeye abagwaye igihe kinini, ngaha habaye amadeliverance menshi. Ukabona cya kibazo cyawe cyagumyeho, kibaza none jewe Yesu arambona. Haleluya. Umuntu mune wegeze kumbwira udone jewe kutaramanurira na rimwe. Wewe nawe ati we guma gusa kwirembo ryitwa ryiza. Wanasifiwe. Na mune je kutaramanurira na Yesu jewe manura. Zimanura jewe mvuga ibyo mbariwe. Haleluya. Kumbura Yesu ari cyakwicaritsa aho hantu. Ari umunsi umwe je nshobora kutakubona, ukazobonwa na mwari mwejide, cyangwa ukabonwa na ninde wewe Eric, cyangwa ukabonwa na Regine, cyangwa ukabonwa na Mungere. Haleluya. Cyangwa ukazobonwa n'umushitsi. Wewe gusa guma ku irembo ryitwa ryiza. Haleluya. Wagumaho. Wigumira utekana. Ntuhave. Ariko muganga yaje ko uyu mugoroba. Yesu n'umuganga asumba abandi baganga bose twigeze kubona. Waragiye ku baganga batandukanye, waragiye ku bavuzi batandukanye. Hari nawe ugenda kuba akagupima kandi ubabara, ugapima tibabara ngaha. Ko ntabona icyo kibazo. Ukamwereka tane undi ko ndaribwa agapima ntabona. Haleluya. Kubera ko ingwara urwaye nta pare yafise yo kumenya, yo kubona hari ikibazo. Ariko Kristo Yesu afise ibyuma bigagamisha Mana yawe, bikerekana mana we nje ko mbabara mugabo muganga akakuva ko kwandikira umuti gusa. Hari umuntu araje kwa muganga amavuye atamwandikira umuti, nawe utagwaye akwandikira paracetamol, agwandikira gusa utakwije kugira ngo ugende nyine ure, kandi yabuze umuti, yabuze ingwara, hafa yari kukwandikira. Ariko Yesu ntabwo ashaka kuguha umuti udakiza ingwara. Haleluya. Bibaho ntabyo ndigera mbona kuri Yesu. Ntashobora kuguha umuti udakiza ingwara urwaye. Iyo aguhaye umuti umenye ngo urakira. Semeni haleluya. Ejo nagiye gusengera umuntu ariya mu Kanyosha. Hanyuma meje kumusengera, hari uwundi muntu yari yaje ngaho, narabarasaba ati nanje kugenda usengeye. Yafashwe n'ikintu mu kuboko, haza gahere ngaha ku rutoki, haja gahere, atangura kumva umenga ni umuntu ariko aramucumita amahwa mu kiganza, ngeze igihe adashobora kugira intoki gutya ngo zifumbate. Ndiko ndamusengera, numva ijwi rirambiye ati bazana amavuta musige mu ntoki. Ndamusize ayo mavuta mu ntoki, ndamufashe ikiganza gutya, ijwi rirambwira ngo n'umuntu baramukanije itarike 15 z'ukwezi kw'indwi.
nibo baramukanije nawe asiga amutaye mu bumara. Haleluya. Bwana sifiwe. Yaburaniwe bazingana bigena kandi birekuye muri uko kuboko byaca byataka kuguru nako akumva izo nshinge, ariko ndamufasha ndamukoze mu ntoki. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo n'umuntu baramukanije yaragiye mu isoko ahura n'uyo muntu amuramutsa ari abantu baturamutsa mu ataribo. Ari umunsi nigeze kubabwira ngo Imana dushire desinfectant mu ntoki kugira ngo abantu baturamutsa bafise ubumara bwice ntibugire ikimaze ku buzima bwacu. Haleluya. Ndamusengera mejeje kumusengera namubwira ati fumbata ikiganza cyawe turara. Akirafumbata amaboko bikuboko kucakura kumva. Sema haleluya. Bica birakunda. Ndagomba nakubwira ko uyu mugoro ikintu wowe yagerageje kikanka. Waranyoye umuti bikanka. Umuti uvuye mu ijuru gukize. Umuti uvuye ku Mana. Ari sahigera ukumva umusonga urakubise. Iyo sahi igeze icyo kibazo gicakiriza. Uyo mwanya iyo ugeze icyo kibazo gicakiriza. Ari umuntu afise ukwezi runaka kugeze acaja muri crise. Ukaba ufise umunsi umwe mu ndwi batongereye uyo munsi ugeze ugacuja mu ngorane. Haleluya. Uyu mugoroba n'umunsi wawe. Mana yanje abumwe babe babiri bavyakiriye bibabe ko mu izina rya Yesu. Umva urashobora kubutana gwaye utumva ubugwaye, ariko nabonye marayika ariko arakiza abantu. Muri bo bashobora kuba hari mu bugwaye utazi, mu mubiri wawe bashobora kuba hari n'ingwari utazi. Ko wumvise itangazo ukaza. Nari navyanditse muri groupe, nari ndi kwaza kuza abantu benshi, ariko abanyene baje nibo bene gutabagwa, nibo bene kugirirwa neza. Semeni haleluya. Nibo bene gukira. Haleluya. Semeni haleluya. Bene kuba hano kuyu mugoroba nibo bene gukira. Ikintu cyose baba baratongereye ku buzima bwawe, baba baratongereye mu maraso yawe, baba baratongereye mu mubiri wawe, gihure n'ukuboko kw'Imana. Ukuboko kw'Imana kugisohore, ukuboko kw'Imana kucirukane mu izina rya Yesu. Ndatangariza ingwara iri muri wewe, ndatangariza ikibazo kiri mu mubiri wawe, ndatangariza ikibazo kiri mu maraso yawe, ndatangariza ikibazo kiri mu nda yawe. Muri iki kibanza turi kumwe n'abantu, turi kumwe n'abantu bafise ibibazo mu nda zabo. Ukuri ngaha urumva ko ufise ibibazo mu nda yawe, wicaye ngaha wumva ko ufise ikibazo muri estoma yawe. Ndagutangariza yuko ukuboko kw'Imana kuraza kwinjira mu nda yawe, kuraza kwinjira muri estoma yawe, kuraza kwinjira mu mara yawe, gukore operation wewe udashobora kubonesha amaso. Kuko semeni haleluya. Semeni haleluya. Kuboko kw'Imana kugusange kugukize mu izina rya Yesu. Nibikenewe kurinda kuja kwa muganga ngo bakubwire kugwaye, ahubwo uzoje kwa muganga bakubwire kukomeye. Haleluya. Imana igwe gutemba itoto. Twicaranye n'abantu bari ngaha baboneka kumenga barashaje, kumbe basadishijwe n'ingwara zibari. Hari hageze gutemba itoto. Kuboko kw'Imana kugiye gutemba itoto, utagate ugira ubwiza bw'Imana, amavuta y'Imana atembe muri umuntu akajya mugabo wapi. Njani zigushike kabari ikintu muri we kizitwara ibyo uriye gica kimira, ibyo uriye gica kimira. Niwigera ugira amagara meza kandi ufungura. Haleluya. Inyuma yawe akabari umuntu ugaburiye ibyo uri kurajya ari wabiguma bigitwa, udashobora kubonesha amaso yawe. Haleluya. Yesu abakize mu izina rya Yesu.
bamwe baza ngo ndavuga amajambo gusa ko mu majambo kugira umuntu ategura ibintu agategura ni message Imana yampaye abantu bari ngaha bafise ingwara zitandukanye. Abantu bari ngaha bagenda n'ingwara zitandukanye, bazi nizo batazi. Semeni haleluya. Zobizo mu magufa, zobizo mu mitsi, zobizo mu mubiri ndani mu nyama zitaboneka. Marayika w'Imana, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ari kimenyetso kimwe Imana igiye kuzokwereka. Haleluya. Hari kimenyetso kimwe mwe mu Imana igiye kuzokwereka. Je ndiko ndahanura muri rusange, ariko nyene iki kintu araza kucumva. Hari kimenyetso mwe mu Imana agiye kukwereka. Ugiye kugira indoto uzirota ugiye kwa muganga. Haleluya. Ubonane na muganga, muganga gushira mu bitaro. Uzobona ugiye mu bitaro bagutere serumu, hanyuma iyo serumu heje kuyigutera bagucure, muganga kwandikire akubwire ngo ndaguciye taha urakize. Semeni haleluya. Ntazoba ari muganga gucuye, azoba ari marayika w'Imana gucuye. Sema haleluya. Ingwara zo mu buryo bw'umubiri. Sindiko ndavuga ingwara zo mu buryo bw'umwuka. Ndiko ndavuga cyane ingwara zo mu buryo bw'umubiri, za ngwara nyene zazindi, amadiabete. Umuntu akagwara malaria idahera. Kama kinini wapi? Kama ibinini byose bikomeye uzi bya malaria wapi? Malaria gumigaruka. Haleluya. Urayikira kuyu mugoroba. Iyo ngwara urayikira kuyu mugoroba. Narivuze ngo iyo ngwara urayikira kuyu mugoroba kuko Kristo Yesu yambwiye ko ari bukiza abantu. Wamucika umugongo bukwi na bukwi, kumva umugongo uracitswe. Iki bibaye. Uhora hari hano ngo akunge uyu mugongo. Uhora hari hano ngo akunge. Ntibizongera ukundi mu izina rya Yesu. Ntibizongera ukundi mu izina rya Yesu. Wowe rimwe na rimwe ucika umugongo kumva Mana iragukijije. Mana iragukijije nyenkomeze ya Yakobo. Mana repentance irakubohoye mu izina rya Yesu. Semeni haleluya. Umene ku mutwe warawuhaye umuti buri munsi. Imiti yose ishoboka y'umutwe nta muti utanyoye.